Engero mwese mwaramutse cane. Amahoro ya Kristo abe muri mwese. Turabipfurije umwaka mwiza muhire, Imana izibane namwe. Nuko rero turashimiye Imana yaduteye iri teka tukaba hano muri iri shengero. Twari tumaze igihe tutaba hano, ariko kandi Imana irafise integuro yayo. None rero Imana yakoze, twagiye twumva abaririmbyi bagiye bakurakuranwa bashima Imana ingene Imana yatugiriye neza. Imana yaratugiriye neza mu mwaka urangiye ushize, mu vyagiye biducako vyose Imana yagiye iboneka, yarakoze ko nawe nanje twazigamwe. Yesu nashimwe. Tugomba rero dusome ijambo ry'Imana tuzingurure hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, turasoma kirya gice ca kane. Vyakozwe n'intumwa igice ca kane. Iyo tugiye kuraba ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri uyu mwanya. Bose tuja gukora tubangutsa, kubera ko n'umwanya n'umunsi wa nyuma. Dusome igice ca kane urya murongo w'indwi, turasoma n'umurongo w'icumi n'umurongo w'icumi na kabiri. Babashize hagati, igice ca kane umurongo w'indwi. Babashize hagati barababaza bati ni ubushobozi ki canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo? Umurongo w'icumi. Angeje mvuga ngo nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho atumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Cumi na kabiri. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo ko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Yesu nashimwe. Mana turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye Mana, uyu mwanya utwemereye kuba hano imbere y'ishengero ryawe. Turasavye Mwami, ibyo kwikirikiza hano nyene ijuru nibifatwe mbiri mw'izina rya Yesu Kristo, bisubizwe ikuzimu. Ariko hano turasavye ubutatu butakatifu buba hano hagati yacu Mwami, twongere kumva ibyo wateguye byose hagati yacu, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. N'amajambo y'Imana tugiye gusangira, ngomba tuvugane kw'ijambo ry'agakiza. Agakiza, iki gihe tubonye hano wabashize hagati, uravye hariya imbere hariya hatangura, ni ca gihe Yohana na Petero baduga mu rusengero, ari basanga ikirema cari cicaye imbere y'urusengero kiyamaze imisi kitagira igitabara. Ariko rero abakozi b'Imana ko batumwe na Kristo baraduga, ico kirema kitangura kubaraba kibasega amahera. Ariko Petero arababwira, aramubwira ko ico kirema ati nta feza n'izahabu dufise, ariko barakibwira bati ico dufise tugira tugikuye mw'izina rya Yesu Kristo. Iri zina rya Yesu nirihabwe icubahiro. Izina ribohora, izina ritabara. Mw'izina rya Yesu ico umuntu yipfuza cose arakironka. Ikimuga kirahaguruka kiragendagenda,
mbere biritubwira ngo cinjirana nabo mu ngoro y'Imana gihimbaza Imana cikera hejuru. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero turi hano, birashoboka ko mu buryo bw'imwemu urashobora kuba waduze hano umugaye, birashobora gushaka kumugara mu mutima cyangwa ukamugara n'ingingo. Ibyo byose nta na kimwe Yesu adakora. Yesu nashimwe. Imana igufashe uve kwizera gusa birakoreka. Tubonye rero kubera ko iki gitangaza ciza ntibyanezereye abaherezi, tubona ngo babashira hagati batangura kubabaza bati n'izina ki n'ububasha buki bwatumye ukora bene ibi? 10 twabonye barabishura bati nimubimenye Abisirayeli mwese yuko ari muri rya zina rya Yesu Kristo uwo mwebwe mwabambye niho ibi bikorekeye. Yesu nashimwe. Tubonye ngo nta wundi agakiza kabonerwamwo ni muri iri zina rya Yesu Kristo, nta handi mwene data karondererwa. Nagomba gusabe wowe uri hano wagira ubuntu ukaduga, Imana ikaguha amagara meza bigatuma uduga shika hano. Nagomba ndagusabe ngo muri iri zina rya Yesu Kristo uyu munsi ko wagira ubuntu nuze kumanuka uyu musozi utarose akagakiza. Akagakiza niko katumye tumera uko turi. Mbega nibyo? N'akagakiza niyo katumye dukura hano twari turi, ame twakora bya bitandukanye, ahandi twaborerwa tugasambana. Uyu munsi akagakiza katumye Yesu tubiheba. Yesu nadufashe. Ukaba utaraheba ibyo, nagomba kubwira ngo mwene data n'agakiza uraronga. Ariko agakiza turavye reka cyari gatoya hariya mu gitabo mu gicete Pawulo yandikiye Tito, turabe igice cya 2, turabe akagakiza. Icete cya Pawulo yandikiye Tito igice cya 2, turabe kuri akagakiza ibyatumye tuva muri bitwarimwo. Icete Pawulo yandikiye Tito igice cya 2, reka dusome umurongo wa 11. Avuga ngo ko ubuntu bw'Imana bwaruzaniye agakiza, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, urwigisha kwikunkumura uko tubaha Imana no kwifuza iby'isi, ukarwigisha kwama tudahugumba tugororoka kubaha Imana mu gihe cya none, kwiteze ibyizigiro by'amahirwe no kuzeseruka ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Yatwiguze kugira ngo aducungure adukure k'ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo bube icibare ciwe, barwana ishaka ry'ibikorwa byiza. N'aya majambo y'Imana bakundwa tubona. Akagakiza tubonye ngo ubuntu bwaraserutse butuzanira agakiza. Yesu nashimwe. Bwaraserutse, ubuntu bwaserutse ni Kristo yaserutse. Cagihe cyo n'umumarayika yabwira Mariya ngo uzosama inda ubyara umwana w'umuhungu, niwe azokiza abantu ibyaha byabo. Yesu ni umuganga akomeye. Yesu akiza ibyaha. Hariho urabona hari ubuhinga bwinshi mw'isi, harabiga uburyo butandukanye, ariko nta wuri turabona yiga gukiza ibyaha. Muramubona? Ntazoboneka n'uyu Yesu Kristo. Aha rero agakiza kamaze kuboneka, tubonye ngo katwigisha kwikunkumura gutubaha Imana no kwifuza ibyo mw'isi.
no kwama tudahugumba tugororoka dushima Imana Data wa twese. Bakundwa, akagakiza ukagumemwo, akagakiza ariko Yesu Kristo uzi ukagumemwo gavize ikimazi gikomeye. Abo kagize ico kamariya barabizi haraboregwa, barabizi harabasambana, barabizi harabaragutsa. Avyo byose abo gakiza cinjiye katukura ukwikonkumura kugira ngo iyo myanda yose tuveko tw'abantu b'Imana by'ukuri. Gumaho mwene data, wihenze wewe wakira akagakiza, ntiwihenze namba ukagumemwo. Turindira umunsi mwiza aho inzamba y'Imana izovugira, tukaduganwa kuruhuka mu bwami bw'Imana. Wewe waje uyu munsi naganda kugira inama kugira ngo umukozi w'Imana agiye kubandanya niyasozera arahamagara. Ndagusaba aho uri hose, hariya wicaye nimba uri hari inyuma, uce witaba akakamo nawe wakira akagakiza. Yesu agenda ari kumwe nawe. Kumwe tubona Zakayo avuga Imana, Yesu yamubwira ngo agakiza gashitse muri iyi nzu. Nawe uyu munsi agakiza karinjira, utahana umunezero n'amajambo y'Imana. Imana iduhezagire. Mana nyakubahwa, Data wa twese ushobora byose, turagushimiye Mana, turagushimiye kuduha Yesu Kristo kugira ngo rwakira akagakiza. Haleluya! Mw'izina rya Yesu Kristo turasabye rero Mwami ngo tugire neza, uduhagarike muri uyu mwanya iriya mitima yose kurondera. Turasabye ngo uyu munsi Mwami atayibonanye nawe, gira neza umukozi wawe Mwami, ubuntu bwawe bumuweko, amavuta yo mwisengesero yuruka ahantu, umuriro w'Imana wake, mitima myinshi itabarwe. Nibitugusabye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.